Ndabaramukije mwiriwe na mwaramutse barundi kazi bakunzi ba Hypolite TV aho muherereye hose ndizera ko muguwe neza haba abakurikirana Hypolite TV bari mu Burundi abari mu karere ka EAC abari muri Afrika abari muri Amerika Europe Asia na Oceania abatuye mu turere twose tugize imfuruka zine z'isi ndabaramukije cyane ndizera ko muguwe neza nkuko bisanzwe imbere ya kamera ni Fleury Patriote wa musesanguzi wanyu kuri no musire uri hejuru nje turabire hamwe amakuru imvo n'imvano tuje ido nido tuje imuzi dusesangure turabire hamwe uyu Joseph Kabila yaraye aciriwe urubanza rwo gupfa wariwe n'igituma vyahindukiye umugabo yatwaye Kongo imyaka 18 bikarangira aciriwe urubanza rwo gupfa rero shaka kwanza imbere ivy'urubanza rwo gupfa ndizera ko mwaraye mubimenye kuko amakuru yiriwe aracana ko ku mbuga zingurukana bumenyi zitandukanye ariko nshaka turabire hamwe igituma u Joseph Kabila avugwa ko ari umunyarwanda igituma vyafashe nino ntumbero yo kumucira urubanza rumeze nkuko uye u Joseph Kabila benshi baravugana umunyarwanda abandi ngo n'umukongomani Joseph Kabila biragera naho bavuga ati ni yari umuespio canke ryari ijisho rya Kagame canke yari yaje gukora ibikorwa u Rwanda rwamutumye reka rero turabukungene Joseph Kabila atari umwana wa Laurent Désiré Kabila Laurent Désiré Kabila twese twaramumenye kandi twese turamuzi yahoze ari umukuru w'igihugu ca Kongo uko yashikiriye ubutegetsi nako ngira abarundi canke abandi bosomba ururimi rw'ikirundi barabitse abatabizi nabo baze kwandika muri commentaire tuzobakorere ikiganiro cihariye ukungene yashitse ku butegetsi ariko ciye ku masonga Laurent Désiré Kabila iko yashitse ku butegetsi nibi vya Joseph Kabila birafise isano ndabibutse ko Laurent Désiré Kabila yagwanya ubutegetsi bwa Mobutu Laurent Désiré Kabila ujya bita Kabila Peine ariwe boba bivugwa ko ari se wa Joseph Kabila abandi bavuga ati siwe yari umuenemi yagwanya leta ya Mobutu uyu rero kugira shikira ubutegetsi yabifashijwemwo no Rwanda na Uganda n'ibindi bihugu n'amaboko menshi y'abazungu Laurent Désiré Kabila rero ngomba turabire hamwe ukungene vyashitse uyu mwana canke uyu Joseph Kabila akitwa umwana wiwe kandi atari vyo ati bimeze gute Laurent Désiré Kabila igihe yariko aragira ibi vyo gutegura kugwanya leta ya Mobutu yagwanira muri aka karere nyene hariko araberamwo izi ntambara aha twita mu burasirazuba bwa Kongo muri este ya RDC uyu mugabo rero igihe yari muri izo ntambara zo kugwanya leta ya Mobutu yari afise umugenzi wiwe yitwa Christophe Kanambe ariho ryazina rya Hypolite Kanambe ryahawe Joseph Kabila nk'izina ryiwe ry'amavuko ryavuye uyu Christophe Kanambe rero yari umugenzi wakadasohoka umugenzi w'indani wa Laurent Désiré Kabila kuko Laurent Désiré Kabila ashaka kugizo mu indya zo mu nkono imfungurwa zitetse ziciye mu nkono atari vya bindi vya gisirikare vy'ikiroberi yacaja mu rugo kwa Christophe Kanambe ahari yabadahari umugore wiwe yitwa Marceline yarafata neza uwo mugabo Laurent Désiré Kabila uyu Marceline rero yari umugore wa Christophe Kanambe uyu mugore akaba ariwe mama wa Joseph Kabila uyu Joseph Kabila izina ryiwe rikoresha ryaraciye ku mbuga nyinshi bavuga ko yitwa Hypolite Kanambe atitwa Joseph Kabila ibi byose ngiye kubibabwira ndababwira no kungene ka Kabange kaya kazina kitwa Kabange kamugiye ko urazi ko Joseph Kabila Kabange ndaza kubabwira nako Kabange iyo yagakuye ukungene iryo zina barifonza gushika naho Joseph Kabila Kabange aba umukongomani atariwe uyu Marcelina rero muka Christophe Kanambe yari afise abana batatu ico gihe urwo rwabo rwari rwimereye neza amuri abo bana batatu babiri baramahasa umwe yari imfura babiri bakaba amahasa niho rero vyarashitse nkuko ivyisi Imana irarema ikongera ikisubiza uyu Christophe Kanambe ari wese wa Joseph Kabila Hypolite Kanambe yitavye Imana Laurent Désiré Kabila avuga ati no
sinzi ko yoba yarasanzwe akundana na Marceline, sinzi ko bari basanzwe baca inyuma uyu mugabo Christophe Kanambe. Vyarangiye Laurent Desire Kabila yinjiriye uyu mugore wa Christophe Kanambe, uyu Marceline ariwe mama wa Joseph Kabila. Ati vyagenze gute? Yaciye agira ibintu bita mariage coutumière. Muri Congo ibi birabaho, mu Burundi sinzi ko bibaho, kumbure vyo vyarabaho ziriya kuri mu Burundi bwa kera, Burundi bwa cami. Ko mu Burundi bwa cami hariho n'izindi nkuru nyene dukwiye kuza turasubiramwo kugira abana canke ugwaruka ruko rwarukuku rumenye amateka y'igihugu cacu. Rero uyu mugabo Laurent Desire Kabila yaciye afata uno mugore Marceline, nyina w'abana batatu, amugira umugore bwa bugeni bw'imico. Ntibagiye kwandikwa muri leta ngo imbere y'amategeko, ntibagiye n'imbere y'Imana mu rushengero nkuko dusanzwe tubizi hano mu gihugu c'u Burundi bigenda. Amwinjiriye rero uyu mugore yarafise abana b'amahasa. Muri ayo mahasa harimwo uyo yitwa uno munsi Joseph Kabila. Joseph Kabila yari butoyi. Joseph Kabila yari umwana muto uyo wa kabiri. Butoyi kenshi mu Burundi umuvyeyi avyaye amahasa urya atanguye gusohoka, urya batanguye kwakira niwe biyita bukuru. Urya mwana kurikira wa kabiri akitwa butoyi. Uyu rero Kabila ari we Hypolite Kanambe yari butoyi. Ako rero ngomba ndabasigurire mu gikongomani canke mu ringara canke mu ndimi zabo, bukuru ni kyungu. Kugira umwana uzokumva yitwa ngo ni kyungu, we kyungu baba bavuze bukuru, we bukuru. Hanyuma kabange ni butoyi. Nico gituma mu izina rya Joseph Kabila ivyo yakoze vyose afuruguta hindura amazina, hindura ama identité, ako kantu yagakoze ko erere kari mu bintu vyatumye naho nyene bamuvumbura. Yise Joseph Kabila Kabange. Ako Kabange niko kagomye kagaragaza kari umwana mutoyi muri ayo mahasa. Ako Kabange gasigura butoyi. Rero abakongomani bari barigize sindabibazwa bigiria sinzi kari ubujuju canke buresefere canke irresponsabilité irenze. Ivyo bintu barabibana nkuko baratebara nibagira ko ako Kabange gasigura butoyi. Aho vyatumye vyari gutuma mbere banamumenya kare, bagashaka kumenya none ko witwa Kabange uri butoyi, bukuru wawe arihe. Ibi rero hamaze kuza kijya cuka ca Kabila na Tshisekedi na leta ya Kongo, niho bace batangura kumwimba, batangura kumenya ukuri. Naje ngiye kurondera muri ayo mazina yiwe casanga ko Kabange kariyo, kuko jewe nababwiye ko nkuru busesanguzi ndabazaniye inkuru ndabanza nkayiga ko nkayirondera. Naho mwagenda mukandika Kabange, ico kintu barakibasigurira ni no de circonstance isigura umwana wa kabiri mu mahasa. Wa mbere bamwita kyungu. Kyungu K I U N G U kyungu. Rero Kabila, Joseph Kabila Kabange nuko izina giwe yarikoze kugira yitwe umukongomani. Yararondeye amazina asona gikongomani. Kabila ryo urumva ko yarikuye kuri uwo muvyeyi yamwadopse. Rero nuko vyagenze. Kabila rero birangira yishe Laurent Desire Kabila. Uko niko bivugwa igihe yamwica Jesse ho narindi mugabo mu nkuru canke urukurukuru niyo nkuru. Kandi bivuzwe n'abantu benshi, ugasanga les communautés internationales, ibihugu mpuzamakungu za ONU n'ibindi bimenyesha makuru birabivuze, usanga iyo nkuru itevye igacika ukuri. Rero muhava mumbaza none igihe Laurent Desire Kabila yinjirira uyu mugore Marceline, we nta bana yarafise, yarabafise. Umwana wa Laurent Desire Kabila ukuri yitwa Aime Kabila. Hagacabaho uwundi mwana yitwa Etienne Kabila. Hagacabaho n'uwundi yitwa Ibrahim Kabila. Aba bana bamaze kumenya ukuri ko uyu Joseph Kanambe atari uyu Hypolite Kanambe atari umwana wase w'amaraso, baramusavye. Ndiko ndababwira mu bumve rero ukungene vyagiye birakwegana gushika naho hageraho bamufukura. Baramubwiye ati aya makuru tuguma tuyumva ko we tutavukana. Wewe iri zina rya Kabila wagiye octroyer canke wari hawe nuko papa yabadopse atwaye mama wanyu. Kugira rero nimba vy'ukuri wo tugaragariza kuri mukuru wacu ko twoba tuvukana,
tugende kugira ADN. Iyo ADN Joseph Kabila Kabange uyu Hypolite Kanambe yarayanse. Mbere ni no kugira bereke ko atani yashaka yaciye atangura kubica kuko bagiye kubimusaba yamaze kuba umukuru w'igihugu. Umwe yaramwishe uyu yitwa Ibrahimu yaramwishe nuno uyundi arahunga uyu yitwa Aime Kabila yarahunze n'uyu wundi yitwa Etienne uyu Joseph Kabila yaramwishe. Rero amabanga yagiye araja hanze kubera ko Joseph Kabila yigenjeje yaciye akoresha ibintu vya karabatugwane canke ingo duterane ingumi. Ubu jewe ndumukuru w'igihugu ntimushoboye kuntegeka kugira ADN canke ngo kumvuguruza canke kuza kumaramaza ndumukuru w'igihugu. Ibi vyabaye umugabo yitwa Floribert Chebeya abibona abikurikirana nawe nyene arabizi kandi nawe nyene vyaruhiye Joseph Kabila yaruhiye kumwica. Rero inyuma yo ngaho niho Joseph Kabila yaciye agaragara neza araja ku karubanda ko atari umwana wa Laurent Desire Kabila amaze kwanka ivyo twise ADN. Bose baciye bavuga ati uyu mugabo rero ntituvukana. Uyu rero Joseph Kabila Kabange nuko yagiye araja ku mugaragaro baramwimba barasubira baramwimba gushika rero naho atangura kwagirizwa ubutrete, atangura kwagirizwa guhemuka. Nico gituma rero mubona mu vy'imanza byose bamuciriye muratwo yagirijwe ubu espion kuza kwiyita hari ibintu mu gifaransa bita usurpation d'identité. Ugasanga uwo muntu arashushana jewe kumbure agacavuga ati ni jendi Fleury patriote akipresenta ahantu mu kibanza canje abakoze ibyo bita usurpation d'identité kuko abakoresheje identité yanje atantuze ata consentement yahabaye canke ngo je ndamutume ndamuha ivyo bita derogation. Na derogation ntuserukira umuntu mu izina canke muri identité yiwe. Derogation userukira umuntu yasivye canke yafatiriwe mu nzira iyi canke iriya. Rero nababwiye ko iryo Joseph ngoma ndababwire rero iyo yarikuye neza na neza urya mwana uyu Hypolite Kanambe yarakoze ibintu bimwe abishiramwe ubwenge ndabishiramwe ubujuju. Joseph yagiyise kugira acurire canke acurira ababana yongere agiyita agana kuri Laurent Desire Kabila yamureze nka Joseph Murezi. Iryo Joseph niyo yarikuye mu bitegere neza. Iri Joseph niho yagiyise afatiye kungene Laurent Desire yamureze atarise bimwe twiyita ngo Joseph Murezi bifatiye kuri ziriya zindi nkuru ntashaka kuzako. Iyo kenshi uri kurarera umwana bikeka katari gwawe uzamva bavuga ati ngo uri Joseph Murezi. Kabila naryo yarikuye muri iryo zina nyene rya Laurent Desire Kabila. Aha niko ndababwira izina rya Joseph Kabila Kabange aho yarikuye. Joseph yagiyise kubera yarezwe n'umuvyeyi atarise awuriwe yita Joseph Murezi. Kabila yaritoye mu mazina y'uruharo mu mazina ya Laurent Desire Kabila. Kabange naryo ni ryarinde nababwira rigaragaza ko ari umwana wa kabiri mu mahasa ari butoyi. Iryo niko n'izina rya Joseph Kabila Kabange ryavutse. Uyu rero Hypolite Kanambe yamenywe ku izina rya Joseph Kabila Kabange niwe yaciye afata inzira yo kuyica se kuko atari se amuvyara, yari père adoptif, yari se murezi, ntaco byari bitwaye kumwica kugira shikire ubutegetsi. Uyu rero bamaze kugira ivyo bita kudekortika ni gukurako ibishishwa witonze. Bamaze kumufukura neza na neza baca basanga n'umunyarwanda yiyambitse urukoba canke amateka n'izina ry'abakongomani kugira shikire ubutegetsi kandi akore ivyo leta y'u Rwanda ya Paul Kagame n'abandi benshi baba bazungu canke abaki bari inyuma yavyo bamutumye. Arabishikako murabona ivyo yakoze mu myaka 18 igisirikare yinjizamwe abanyarwanda benshi, yinjizamwe n'abandi benshi, arivyo vyagiye birazura imvururu. Nikindi cagiye kumugaragaza irya rebellion ico kiroberi izo mbwebwe izo nyenzi zasarambwe n'abanyarwanda. Joseph Kabila umukuru w'igihugu agaca azunguruka mu mateka y'isi. Umukuru w'igihugu kuva ku bukuru bw'igihugu ugacuja mu kiroberi niyo mateka ya mbere y'isi yahabaye.
uyu Joseph Kabila afise histoire nyinshi, afise ivyinyegeje inyuma, ariko malheur à lui numukoshi novuga yatoye ko abakongomani gushika kuva urugamba rwatanguriye jenda ego imiryango yarabuze hako harapfa abantu benshi b'inzira karengane, mugabe ikindi kintu novuga ko ari nk'itsinzi ku bakongomani, jewe n'umunezero wanje ku bakongomani. Abakongomani iyi ntambara yabakanguye, iyi ntambara yabakanguriye ubwenge, baravuga ati ubu ndavuga ati abakongomani baciye ubwenge, kuko ugiye kuraba abakongomani bakera bari abantu b'ibirori, abantu b'abareseferi, abantu atakindi kintu bashoboye atari umuziki, za kiriwanzeza n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Rero iyi ntambara yarabakanguye gushika naho abakongomani batangura kuba abapatriote. Kera ntiwumva umukongomani yovuga ko ari umupatriote. Abakongomani gushika n'ubu bari ngaha mu gihugu cy'u Burundi ubabwiye ati kweki muri ngaha mutagenda gufasha techniquement canke batere morale muririmbe cyo mufata inkoho ngo mie sese nikakufia Kongo ngo jani nikufie Kongo. Umva ukabumva neza ko babuze ikintu cyo gukunda igihugu, cyo gukundishwa igihugu, kuko bakuze ari abantu abantu nyene bikundira ibirori, abantu babongira babona Kongo ari nini bakavuga ati iye naho boyigabagura canke naho bokwiba nibopfa barayimaze, mugabo bakibagira ko iruhande yo kwiba bishoboye gutwara ubuzima ubugingo ku bavyeyi babo, ba mama babo, abapapa, abasokuru n'abandi benshi bagenda batandukanye mu miryango. Muraziko imiryango ari miremire. Ubu rero niho bagiye kwikangura, bagiye kuyora amazi bashishe, bamaze kubona ko iyi ntambara ibatwaye abantu benshi kandi badahagurutse ngo bigwanire bagwanane, ko bavuga ati izina mukongomani nk'ibi Wazalendo iri kirakora. Arico gituma ngiriye ko ndayikeza naho Wazalendo itumva ikirundi, ariko narabonye ejo bafashe kaya gasoda ka RDF kako karizembereza, barakabajije mu Kinyarwanda ico kirundi nyene bibangabanganye. Numvise aba Wazalendo bamwe basigaye bavuga ikirundi. Rero iki ndagishimira Wazalendo bahagurutse kugwanira igihugu cabo iteka nitekane. Burya nta muntu azoza kugukundira igihugu udahagurutse ucikundire. Mwaba kongomani mushoye kumva runo rurimi rw'ikirundi, kundi igihugu canyu ca Kongo ni muhaguruke, umwasi ko mwamumenye n'amahoro. Uyu rero Joseph Kabila yaraciriwe urubanza rwo gupfa, kandi ndabibutse ko uru rubanza rwo gupfa rwasizweho na Joseph Kabila. Barigeze no kumusaba, ndavyibuka n'amashinga amateka n'abajejwe agateka kazi na muntu muri Kongo akureho urubanza rwo gupfa, yaravyanse. Rero burya hariho ikintu cyose kiba kiriko kirarondera impamvu, ikintu cyose kigenda kirakwegana, kandi abaswahili bakunda kuvuga ati maripo ni hapa duniani. Joseph Kabila uye kabange siwe, aya mazina sayiwe yitwa Hypolite KANAMBE. Uru rubanza rwo gupfa niwe yagwishiriyeho, nago gwaje rumugana, gwaje rumutumbera. Amakuru twari dufise kuri Joseph Kabila kabange aya mazina y'ibipapirano na yagarukiye ngaha. Abo bafise ayandi canke bazi vyinshi kuri bino barashoye kuza muri commentaire. Murazika aho dusanzwe duhurira misi yose, aho tugenda turayagira duhana ivyiyumviro bitandukanye. Ndabakengurukire rero bakunzi ba Fleury le Patriote, bakunzi ba Fleury Podcast TV, ndi mwe mwamaze kugira subscribe canke sabone, ndabakunda cane. Namwe mufatira ibiganiro hagati canke muronka bino biganiro aruko babahaye ama link canke ama partage, ni mugende mugize subscribe canke sabone kugira ejo canke higa ejo canke mundi mwanya nitwakora live canke dushizeko ikiganiro muze kuba mu bambere babibona, hama tubandanye twagura umuryango wa Fleury Podcast TV. Mutibagira kugira sabone kuri Ingoma magazine ya channel yacu nshasha igiye gucako ibindi biganiro by'abatumire n'ibindi biganiro vyinshi byo kugenda dukundisha abene gihugu, abarundi muri rusangi igihugu, kuko tutabikoze ninda toza kubidukorera. Nta muzungu nta munyamahanga, igihugu ni cacu nukukigwako, nukugifukafuka, nukukigwanira iteka nitekane, vyose ni ivy'abarundi. Iki gihugu ni ic'abene gihugu, ni ic'abarundi. Tutabikoze nta uzoza kubidukorera. Abavyumva abumva ico nshatse kuvuga canke ivyo nama nababwiye misi yose, ni muhaguruke nk'ugwaruka, ni muhaguruke nk'abasaza, ni muhaguruke mu rugero rwose murimwo, tugwanire iteka nitekane ry'igihugu cacu ciza c'u Burundi, kuko igihugu cacu c'u Burundi gifise ama potentiel menshi, gifise
ibintu vyinshi haba mu burimyi n'ubworozi, haba klima, ivy'ikirere, vy'imihindagurika ry'ikirere, amasaison yose turayafise. Turacamwo mu gasezo kajya bita ete, turaca muri ibi bihe vy'imvura, turaca mu bukanye, turaca mu bushuhe, vyose mu Burundi birahari. Mu Burundi nta kidashoboka ubu takigerageje. Fleur le Patriote arabakunda cyane. Ciao ciao.